Bakunzi w'Agaciro TV Burundi twongeye kubaha ikaze mu kiganiro kijanye n'ivya sport. Twaba turi kumwe n'ibihangange bibiri hano. Reka tubasabe bidondore. Turi kumwe na kapiteni wa Kerne na equipe nationale y'u Burundi. Tumusabe bidondore. Murakoze kumijambo. Je nitwa Ninziza Alvin, nkaba kapiteni wa Kerne hamwe na equipe nationale. Tukaba twongeye turi kumwe na ikindi gihangange hano MVP 2019 yidondore. Nitwa Elsa niyo nkuru, nkaba ndi umukinyi muri Gazelle. Yego, reka duhere kuri Elsa. Bega ku bakunzi ba basket, ku bakunzi ba Gazelle, Elsa ninde, yavuye he, ashitse he? Bon, Elsa ni umukinyi asanzwe akina basketball, akaba yahereye mu mugwi witwa Tuze Club, ubonye akaba akina muri Gazelle kuri poste ya pivot. Ego, MVP 2019. MVP 2019. Wavyakiriye gute? Bon, sindi ari umunezero nyene udasanzwe. Alvin nziza, ku bakunzi ba Kerne, ku bakunzi ba basketball national, Alvin nziza nini? Bo, Alvin nziza ni umwana nk'abandi, yavutse mu muryango nk'abandi, avukana n'abana bane, akaba ari imfura. Hama mu vya basketball naho ni umukinyi wa Kerne, akongera akabona kapitene wao. Ego no muri nationale uheruka gusohoka zagenze gute 2019? Bo, twaragiye nkuko mwese mwabibonye, turaja gukina, turahura n'andi ma equipe nationale, turagerageza uko dushoboye, turatwahana ikibanza ca gatatu, naho bashaka muri qualification equipe imwe. Muga twaragerageje uburyo bwose, turakoresha ingufu dushoboye, ivyo abakoca baduhaye, turashobora guserukira igihugu n'ibendera ryacu turarihagararira. Ego, none kubera iki basketball atari football atari handball, kubera iki mwahisemo uwo mukino? Bo, je nahisemo basketball kubera ubwa mbere na mbere je nakina football bimwe vy'abana bose, aho nakuriye nakina football. Mugabo rero mu nyuma basket icinzamo kubera umuvyeyi wanje papa yarasanzwe yakinye muri Muzinga. Yego, hama nawe nyene aramfasha utuntu duke nkatubona. Mugaho twaba twarabana n'abandi bakuze bakina basket, nk'uwahoze akina yitwa Mayeri. Yego, twarababonerako. Hama ndashobora cyane mukira mu Kinindo, ndabashobora kubandanya nkina basket, ndayikunda cyane kurusha iyindi mikino. Tugaruke kuri Elsa, kubera iki basket atari football? Bon, na jewe natanguye kuri football nkiri umwana, hanyuma hacaza encadrement y'abajeune nawe mu Kanyosha, kubera nari ndi muremure, hacaraza umuntu nyene arampropose ko noza gukina basket, then ndatangura gukina nanje basket ndimeza muri iyo academy yaci havura ibana equipe yitwa Tuze Club. Ego, murateba muraduga murashika muri Gazelle, mbega mwinjiye muri Gazelle ryari? Bon, ninjiye muri Gazelle 2018 2017 fin gutyo. Umva equipe yacu Tuze Club yari yasambutse. Ndashima kuja mu mugwi wa Gazelle. Ego, babakiriye neza? Cyane gose. Mbega ko tuzi basket ari umukino usaba ikintu ca mental, technique na physique. Ivyo muri mu kibuga mubona murabikwije cyane? Bon, turagerageza, ari gusanga yene umuntu yakinye nka match atiteguye nka physiquement. Mugabo hari gihe tugerageza tukagerageza kubimixa byose hanini birakenewe cyane. Ego, Alvin avuze ko bikenewe cyane physique, mental na technique. Dusanze hano muri ko murimenyereza kubijanye na technique. Mbega ivyerekeye ivyo bindi navyo bimeze gute? Bo, ibindi navyo birakenewe, kuko urumva ugize technique gusa ntugire physique cyangwa mental, urumva ico usanga harimo deséquilibre. Ati dusanze mu myimenyerezo, yego nivyo twama dukora, kuko aha twese ko turi ngani tuva mu ma equipe hamwe. Ikindi naco ama entraînement mu ma equipe usanga badakwiye. Ushaka gutera imbere
ntiwokwibaza ko wotera imbere kubera ama ekipe gusa, haba hariho de travail individuel. Rero ugize imana ukaronka nk'umuntu agufasha, nk'ukunye twaronse coach Alex aza arafasha abajwere babyifuza, ivyo birafasha kugira twameliore. Hama kote physique nayo hari imisi usanga umuntu akora ayo mafizike kugira vyose hajemo equilibre. Yego, hano mu Burundi ivyo bice uko ari bitatu biraserukiwe neza? Bon, no sinovuga cyane ko biserukiwe cyane byose, uza gusanga ahanini benshi, hariho benshi usanga bifokaliza cyane kuri physique, ugasanga abandi nabagira technique. Niga kuzosanga umujwere ari equilibre, urumva kwije vyose. Gusa rero nico kintu twotera kama ma equipe bagashiramo vyose, bagafasha kugira umujwere mugabe ico biva ko kenshi nukubura abakoci. Usanga no turavye nko mu bindi bihugu, usanga nk'umukoci akurikirana umujwere amufasha vyose, amufasha akamenya ko equilibre ko akora physique, iyi periode agira technique, n'indi periode ya repos, kuko kenshi repos kenshi nifasha kugira performance. Menshi twibaza ngo kwirirwa ku kibuga, ngo kwirirwa ku mucanga, ngo kwirirwa muri salle ya gym canke ibiki, ko ari vyo bituma umuntu harakenewe repos. Ivyo vyose rero nuko haracari hagahaze mu baturongora canke muri kote yindi, tworonka abakoca badufasha ico kintu tukamenya ngene tubikora. Apana biya bintu byo kwiyadukiza uwo munsi ugakora ibi ugasanga ejo naho ugakora ibindi, nico kibuze. Murakoze. Elsa, mu bakobwa ko ari bo muserukira cyane cyane, mwabaye na MVP muri bo, ubona ivyo bice ivyo bande bitatu biraserukiwe neza canke? Si cyane nk'uko Alvin yabivuze, nibaza yuko ahubwo twohimiriza nk'abakoci bagerageza bakabimixa byose, mugakora nka physique, mugakora na technique, byose tukagerageza kubimixa kugira nko ku match umukino ari prêt muri ivyo byose ko ari bitatu. Ego, murase ku ntambwe yo kuba MVP 2019 muri Gazelle, ndibaza muza mu ba mbere batangura muri batanu batangura. Nizihe ntambanyi mwahuye nazo, nibihe vyaboroheye, nibihe vyabafashije kugira mushike ngaho? Bon, ahanini nk'uko Alvin yabivuze, umukinyi nashobora gutera imbere agira ama entraînement gusa, hari ama travail individuel nk'umukoci Elsa nako adufasha. Ahanini nivyo novuga intambamye nazo. Iyo ugiye nyene muri equipe nshasha uragerageza kwidemarka kugira urabe ko hari ico wosumbya abandi abo hasanze. Mbega iyo uri kurasekana mu kibuga wiyumva gute? Ubona bose urabarusha canke arabushi kukumva yuko hugaye? Oya, sinabanda barusha, gusa ndagerageza kuimprovinga, nkamenya umwanya nyene nkagerageza gukina nabo, nkamenya ingene nyene ndavyifatamo. Alvin, mu kibuga murakinisha amaboko yose, technique, murashuta tatu, penetration, ikintu cyo bagora ni ikintu ca physique. Ico none kugira mu gikompanse mugira iki, mugerageza gukora iki? Bo kugira tugire ico ca physique ngo bivana n'ico umuntu abakenewe kandi akabona naho abakina, physique irakenewe. Bo ugeze kubibona kenshi bashobora kubona ngahe gura basiga iki, mugabo ukacushika ugiye ukina mu makungu n'uco bibona physique kwibikenewe. Ni kimwe navuga, hakenewe ko umuntu wese mu matravaye yiwe aprogramme ashiramo ico kintu, apana ko usanga kenshi abajwere bari turi kuri technique canke ugasanga undi ari kuri physique. Gusa kimwe nuko umuntu ashira mu maprogramme yiwe mu matravaye yiwe ico kintu ca physique. Mwaragiye hanze muraserukira Burundi, mbega niki mwarahuyeyo, ubwenge mwarahuyeyo byo mwabonye ku bandi mutamenyereye ngaha byo bari nk'ibihe? Bo twarakuyeyo vyinshi, bo twarigiyeho vyinshi. Icyambere na mbere novuga twigiyeho ni kubana hamwe nabo turi kumwe, kuko ugiye kura nko mu yandi ma equipe bo busanga bari sude cyane, bari kumwe, kandi ugasanga ama equipe yiwaho arabitaho cyane. Umujwere ico bamusaba gusa bamusaba gukina, niyo devoir yiwe, wewe twagutumye uduserukire uje gukina. Apana yuko usanga hari utugorane muri organisation iki,
ugasanga bitumye umujwere ico rero twarakibonye ku bandi naho mvuze kote atari technique y'abakinyi mugabo ico kintu twarakibonye ku zindi co duhicigwa aho iwacu tukabona ko ikintu cose habamwo organisation nziza hama ikindi naco kote technique n'abantu biyemera nta kindi uravye n'umuntu yiyemera avuga ati je bangiriye screen arazi ko jewe ibare ndisiri ko panye bajye bari hajya ndababata ndabatsinda nta kindi vraiment novuga hanini niyo physique kubera nawe usanga bafise amataye nandi technique cyane urivye kuraba ku muntu umwe wasanga kenshi technique tubarusha bamwe tubarusha yego nikimenya turatsinda iyo turi kumwe n'ibyo bigatanya turatsinda yego turatsinda vraiment gusa kimwe n'ico usanga baca baturusha ya physique nyene tumwa tugarukamo na ya mentale bo ko yabakiyemera akavuga ati ujya no mupiti ntezwa kumusindiraako Elsa waragiye hanze muri Feyasa no mu bindi mbega ho wabibonye gute bon nka twebwe ahanini hariya baradusumbya physique umva usanga ari abantu nyene bakomeye biruka cyane twe natwe ibintu by'abakobwa bintu rabizi ni buke ahanini twitaho technique gusa umva kenshi usanga badusumbye nka physique umva ubashikira muri defense nawe bagarutse muri defense nk'abakinyi mukina muri association ya basketball amateur handi Bujumbura ekana FEBAB mu Burundi nta ntambamyi muhura nazo muri asebab mu gihe cy'amamatch nk'ubu tweruka kubona match ya Jimkani sivye kubera ingwane nzino ziriya izo muri asebab mbega izo ntambanyi zo bigenda gute bo impambamyi nti hamaze kuba abantu haremaye imigwi keshi impambamyi zamaziboneka mugabo rero nk'umujwere nka jewe twese turazibona ko ziriho mugabo urumva nk'ico kibazo usanga haba hari abajejwe kukiresolve administration nijejwe kukigira numva mengo je nta bintu birebire no kivuga ko cyane ego gusa ibibazo vyo biriho mugabo barafise muri administration nyene babitegura n'ingene bakemura ivyo bibazo nibaza ko ari bo bikora ego hariho umenyesha makuru gigije lessons ko muzi wa for the love of the game ariko aravuga intambamyi zimwe akavuga yuko two kwisunga hanini ku mategeko ya FIBA au niveau international mbega ico cyo naco mu kivuga bo ujya gigi ego ndamuzi kandi ivyo akora ni vyiza mugabo numva ko ni analyse yiwagira kandi ni nkuko nawe ushobogira analyse yiwawe je sishobora kuvuga kuvyiwiwe ndabikomanta numva mengo bo yavuze ico ca kwisunga amategeko ya FIBA ni kimwe nakubwira hari ababijeje musozona ko bibereye nibaza ko nk'ubu ndabona ko hari izo ngorane bakabona ko umuti ari ivyo bintu bo kwisunga ayo mategeko ya FIBA ari update ayagezweho ubu bazoyakurikiza hama ibintu bije mu buryo yego Elsa kuvyerekeye izo ngorane zo muri administration nyene FIBA irafise amategeko yayo sivyo natwe benga turafise ibindi tugendera ko yaba sebab yaba FEBAB mbega ubona twogendera cyane gose kuri za FIBA canke ubona vyogenda gute je nibaza ko twobanza guhindura yacu akaba ariyo tugendera ko hanini aya FIBA nibaza ko yo hafatsa nko mu nyuma ego niyo muri mu kibuga urashobora genda ukaraba match zo hanze ukabona match ukabona arbitrage ingene imeze coaching ingene imeze goshika ku kibuga ugasanga coach hariho ibintu bimwe umusumbya canke arbitre nawe nyene ibintu avuza usanga ari vya kera muri basketball ubu uye biza vyararenganye mbega vyo ubonaho ko guki kugira ngo ntihaze habe uko kutumvikana hagati y'abakinyi n'abarbitre kubera imvo z'ibintu biteye imbere abandi bataramenya nibaza nyene ko bogerageza bonyene bagategura planning bakaraba ingene bohindura ibintu kugira bevite izo nduru zoboneka ego hari ibi vy'amaformation aba yoyo ntaco yavuga ko bon sinzi vraiment nimba bavyitaba ntavyo nomenya nk'ivyo vya coaching canke arbitrage kwaje ndumukinyi nyene ivyo binditse ego Alvin muivuga kwiki bo uvuze kuri ico ca arbitre canke aba coach nabo nyene barakenewe ko nkuko uko abajure twese twiyantrena nabo nyene barakeneye ayo maformation mugabo bo
uravye mu kibuga ingene bavuza ubona ko hariho agahazi hariho agahazi kuko nabo nyene ica bwa mbere na mbere n'abantu ngabe ikindi naco kote administrative barakwiye ko bashiraho de formation kugira nabo nyene bagume bari à jour kugira bagume bamenya ibintu biriho yego. Nkuko twabivuze ni basketball amateur sivyo si professionnel. Iyo ntambwe yo kuva kuri amateur uja kuri professionnel ni kintu gikomeye gose kitokorwa mu munsi umwe sivyo. Mugabo turashobora omwe kuja kuri semi professionnel ibintu bikaba ama contrat hagati y'abakinyi n'imigwi yabo agasinywa. Ivyo vyo none ntubona yuko ari cyo coba gituma basket idashika kure cyane. Bon uvuze kuri ico ca professionnalisme canke semi bifo kubwa mbere na mbere nico turimo amateur kibanze kibe kiri cyorganije neza tandoro zirimo hama ivyo navyo si kintu uno munsi urarurose ngo ejo ni semi professionnel ngo catuyijamo ni ibintu vy'ama procedure bisaba birebire mugabo vyo vyose ni uko ivya mbere turimo twobanza tukabibamwo neza hama tukabasha gutera intambwe izo ngorane twamamwe canke ibizinduru twumva zikabanza zikagabanuka kuko guheraho biragoye ingorane tumaze kuba bangaye babiri canke batatu ni gake usanga ingorane ziragabanuka urumva ntiwizigiye ko zizohera guhera vyari vyiza mugabo hamwe twobeshanya ngo ejo ngo ingorane zizohera zose nukuri kubwiwanje twaba dusatwe turabeshanya gusa nyamukuru izituma ibintu vyononekara hanini zovaho yego zohera bakicara mu nakabi hanyuma tugatera intambwe basket yacu ikegera haruguru yego. Elsa kugira tuve muri basketball amateur tukaja muri professionnel sivyo harakenegwa amafinancement abantu baterera hirya no hino mbega mubona hari uwozazanye amahera yiyo nko kutubibona vya Azam TV muri Tanzania ija gufasha hirya no hino nko muri football urabona ko ngaha mu Burundi hari umuntu yozana uburyo bwiwaje gukora ivyo bintu mbega canke yo waba ariko arahomba. Bon simbona ico no bivuga ko hanini gusa bagize ahanini bagize biyumvire yuko boza gufasha umva ko bari gufasha nyene sinabaze yuko hari izindi nyungu zoza ego oya ama sponsor mbega wo shobora kumva nk'umuntu aje gusponsoriza ibintu biri mu nduru oya nibishoboka kuri wo none mwo bahanuriye nuko izo nduru bogerageza zigahera bakumvikana akaba nyene administration nyene kagerageza karaba ingene ikenyura izo ngorane zose zihari. Ego hariho batoyi bawe usanga baba bakina muri gazere nyene bakiri bato bobo baje basanga ibintu bimeze uko ntibibaca intege canke mwebwe nyene iyo muri mu kibuga mukibuka yuko ari ibintu bitameze neza mumva umerewe gute. Ego biracari intege gusa tugumana icizere yuko bishobora guhinduka umwanya n'umwanya. Alvin capitaine MVP niki mwobwira abakiri bato kugira mu ba kuvyerekeye basketball. Bon ico nababwira kimwe nkubakurira bon sinova ko nkuze cyane kubarusha cyane gusa bari nyuma yanje icambere na mbere nuko bo bikunda imbere ko wiyumvira ibindi vyose banza ukunda ugo rukino yaba basket yaba football yabiki eka discipline yose gikuru nuko ubanza ukagikunda nka bijya vyose cukora cyose ubanza ukagikunda hama rero mu kugikunda bica bisaba rero ko ukora ama travail gusa ndamaze kubona kenshi abubu kintu ciswe gutravaya baragitinya kiragora ikindi naco batinya kandi benshi badakunda kwibaza ikintu ciswe blessure hama blessure n'umuntu biragendana na mujwere mugabe ugize blessure ntibituma kucuheba ahubwo ugize imana ugakira kare ucubandanya ugakora ukabandanyiriza aho warugeze hanyuma ukabasha gutera intambwe gusa kimwe nuko bo bikunda bakareka ivyo barimwo bibasamaza ego butumuri igihisi ahantu igeze ari byinshi bisamaza mugabo ukunda ikintu uracihebera ego hama mu nyuma ugashika ku ntambwe wifuza ugashika ku muntu ushaka kenshi kugira ibintu bifashe nko kuri aba bato twese ngene twakuze
uriha umuntu ukavuga ati jya ni example yo niyo shaka gushikako ukiha ukagivuga ati jya no muri dore wanje umaze kwihuca usanga kenshi bikuraba ibyo akina ugashaka kubishikako ukiyumvira ati naka kubereka ashitse hajya naka kubereka ibijya bishoboye kandi afise amaguru amaboko nkanje byose ugaca ushaka kumwigana ugatravaya ushaka kumushikira ego ikibazo c'ibibuga hano mu Burundi mukibona gute? Bon, ikibazo c'ibibuga bien sûr turabuze ikibuga cugaye kugira dushobore kwakira ama competition international. Nibaze ko ari naco kiri mu bituma atayiziherutse kubera hano mu Burundi. Ego nibaza ko ari ico gituma kubera tudafise gymnase canke stade yugaye, nibaza ko ico gituma ego. Nifuza ko ababijejwe bododora bakabafasha kugira dushobore kuronka ico kibuga kuko duhomba vyinshi. Cumengo dushaka gukina basket yacu iri lokale ugasanga ni vya bindi nyene nabonye Porenge nakina nabonye Jange nakina ugamengo abo bonye ni bushaka kubona gusa muga tugiye turakira ama competition international turabona abandi baje urabona abandi aho bageze apana uko twama tugenda ifoko nabo baza bakaza yego Elsa ikibazo cy'ibibuga ibibuga birahari nahatari vyinshi birahari gusurashika kuri ikibuga sanga ano ntiri kwira fonctiona neza irahengame canke ntisizi tere ama norme yitere uko zisigwa ntakwiye ivyo bibazo wumva vyogenda gute kugira ngo dushoye no kwakira ayo ma competition yo hanze baze hano mu Burundi natwe baturabire ko nkuko natwe tuja kubarabirako nibaza yuko boraba bigasubirwamo kandi bakaraba ukuntu tworonka nka gymnase hanini irafasha mama cyashaka kuba mu ijoro cyangwa akaba ku bwinshi nibaza hanini tudafise gymnase ngira biragoye yuko abandi bazi no gukina no kugira dushobore kubona nabo aho bageze. Yego murakoze Elsa mu Burundi turafise amatara menshi ndibaza ico ntimugiharira muri basketball hari amatara menshi dufatiye no kuri mwebwe nyene mubana ko ari ikintu cigitangaza cyane iyo muri mu kibuga ababazi baravuga yuko birenze urugero mbega ayo matara none bimeze gute aravuka agapfira hariya mu makartier nyene cyangwa ugasanga ntariko aratera imbere gose ntafise abateza imbere byo mwivuga kwiki ndibaza ni bya nyene byo guhimiriza abantu ngira bama entreprise muga hari gihe hari abashoboye kugera aho bageze genre uje gukina match umukino ugasanga arigendeje neza hakagira umuntu amuvugisha afise nka entreprise ugasanga araronse nk'akazi bivanye n'amashuri ageze no kubahimiriza ahubwo bakaza ku bwinshi bagashobora gushigikira abo bakinyi ego gushigikira bagashiramo ama sponsor ego n'abakoca bateza imbere ego Elsa tuve muri basketball en general tuje muri equipe Gazelle aho musanze mukinira kubera iki Gazelle kubera katari Berco kubera katari Rumuri mwabashimye iki bon je narakunda uko bakina umva Gazelle numugwi wanje vraiment nakunda gose nararyohewe kubona ndawugiyemo bon izindi vraiment sinaziyumvire gose hanini nakunda Gazelle sinzi igituma nayikunze ngira indimo nyene mu bishitse mukava muri Gazelle direction yabaye atari mu Burundi mu makungu muriteguye ndagerageza twadagerageza iraboneka hama niki none kugira ngo nabo hanze babone ivyo dukora hano mu Burundi ama television nuko habaho abantu nk'ama video hagira abantu bafata amafoto mukinyi kugira no mukinya ashobore kwidanaje cyangwa mu coach ashoboye kumupromotinga nyene bakipe Alvin ndabagaruke kubera iki Kerne atari urunani atari Gymkhana atari Dinamo Boje Kerne nayikunze kuva kera kuva nkiri muto icambere nambe nakunze ishaka ryawo hama havumbwira ngo urunani ntashaka rugira ngo Dinamo ntashaka rugira mugabo harimo akantu kabijya kuwimvamo Kerne ego bishitse naho mukavayo bo ntawo bizi urabizi umukinyi nta kuvuga ngo mu equipe yiwe urabo ego urashobora kuwuyikunda mugabo haragera igihe bivanye n'ubuzima ugashobora kungurutsa ukaja mu yindi equipe mugabo gushika ubu simona ko ari yindi nojamwo Kene ndumva ko ari umuryango wa kabiri ni famille yego ni famille yego mumaze gukinana mu kibuga ukumva na wewe ufise confidence ukumva kuryohewe
kuburi kurakina n'uwo mukinyi? Bon, ni benshi bariho abo dukinana nkumva ndyohewe. Icambere na mbere ni abo dukinana muri Ken. Ndi muri Ken ndiyumva ko ndi jewe, ndiyumva abo turi kumwe bose, kuko igituma mvuze Ken bava bavuga ati urikunze uvuza aho uri. Gikuru wa mbere atangura kuvuga hari ingene abayeho akabanza gushima. Muga igituma Ken ni kubera ata vya bindi usanga ngo hariho utugroupe, ugasanga hariho pama party kwigabura imice ngo banabishikira ku bamambre ngo banabaki. Ego urashobora gusanga hariho umujwere bigashika bakamukunda agakundwa, kandi ibyo se normal no mu muryango muri famille biriho. Gusa Ken ahanini nuko twese turi hamwe, ni famille. Usanga kenshi tuba turi kumwe turacokozanya, ugasanga ekanyene esprit d'équipe turiyumvanamo, no mu kibuga urabibona, naho haba ingorane usanga tunyarutsa kuzitorera umuti. Yego, murakoze. Elsa, uramaze gushika ahantu kumva ko usetse hugaye nk'ubu uri kurapivota munsi ukumva ko uwo muntu kweri kabaye? Ego biramaze gushikira. Nuwe mukinyi wumva yuko iyo ari kuri defense na wewe wumva ko bikwiye kweri? Ushobora kumva wose remplacement abura ruhuka? Biravana, umva ari usanga umuntu no munsi yavyutse nabi, ugasanga aragenda kugira yama movement yiwe, ugasanga biransi ngene yarugaye bose. Ego, mwaka ubwawe ntawo gutera ubwoba hano mu Burundi? Oya vraiment naho hari ndagerageza nyene nkamenya igenda. Ego, no kwiyemera neza. No kwiyemera. Birakenerwa cyane. Hama umukinyi muri ko murakina namwe uvuga ati naho noteba muri defense ndatwaza kuhambera? Dukinana muri team. Abo mukinana canke undi umaze guhurira muri national canke handi, wumva ati uyu muntu naho noteba ndiko ndafungira se hari inyuma nta ngorane arahambera? Hari nkaho dukinana. Yego. Rero nk'urya Lydia, ariyo nkaba Erika, ba Marlene. Yego. Abo urumva yuko naho utoja kuri match uwo munsi washobora gukina neza mugatsinda? Yego. Hama umugwi yo muhuye wumva ubwoba nawe? Iyo duhuye numva ubwoba. Bon, birashika nyene yarige umuntu agira ubwoba nyene, ugasanga mugara kinye neza bivanye n'ubwo aba afise. Yego. Kenshi ngiyo duhuye nka Berko harige nyene usanga umuntu yagize ubwoba, ayo nige uza nyene wumva nyene atabwoba ufise. Alvin, umugwi wumva gutera ubwoba canke nawe wumva ukunze ejo yawe? Bon, ego mwese babe migwi myinshi irakina neza, hama ico naco c'ubwoba nta muntu atagira ubwoba, ntibaze bakubeshe. Gusa kimwe ureka urarengera ubwo bwoba ukavuga ati jewe ntegerezwa gutsinda irya match uko bigenda kose. Ubwo bwoba ntibutume bukubuza ico ushaka gushikako, ahubwo uburengere buguha ingoga z'uko utezwa kubatsinda. Nta mugwi none wumva ati aha n'umunsi harababa? Bof, kumva ko hababa iki kubwiwanje vraiment baba barakomeye, mugabo nta imigwi yose muratunganya. Ibyo rero kuvuga ko tusa n'abanganye ntivyo tumangira ubwoba. Oya. Tugiye muri fanatisme naho muri abakinyi, mbega Alvin big 3 yawe bo bari bande hano mu Burundi? Batatu uvuga ati aba aye nukuri aba batatu je ndabona ko bakomeye. Kuri champions ninza ico kibazo ku ma championnat heze canke kuri champions turimo? Kuyaheze uko intera ahera. Uvuga ati aba batatu kwera iminyabo. Abo nko kuri champion iheze bari zijya zari zitatu. Kujyanye hari Jimukana, hariho Dinamo, hari Runani. Sino vuga ngo unorengera ama resultat yabonetse, barerekanye urukino twese baraturusha, zari izo zitatu nyene zari imbere nizo zaturusha. Ego ngarutse kuvuga ati uvuga ati Ken yiwaye nayo twarahuye n'ibibazo nka kujya kwizindi zahuye n'ibibazo nka kujya za rezipo iki, mugabo en general izo zitatu zaraturushije zari imbere yacu. Ego. Abakinyi nabo batatu wemera? Abakinyi batatu nemera. Ere mu Burundi turaja no muri NBA. Batatu nemera bakina ngaha mu Burundi muri Asebab. Bon, kote menere ni Jean ndamwemera. Bon, ndamwemera uko arafise ivyo yerekana, ivyo akina.
hama kuri ere naho pour le moment ndashobora kwivuga cyane none rego urivuga oya sino kwivuga ko oya tubwira ugukurikira inyuma yawe bon ndashobora kuvuga Richard urabona yarateye intambwe n'umujere amaze amasezo atari menshi mugabo urabona ko kuri ere arakina naho muhoro uravuga ati ujya muhungu arafise ikintu aza gukina n'ama equipe aza guhora urabona ko aza gutegura ko no mu vyerekeye physique ego ari waserukira abandi ego hama kote pivot naho novuga Paulin canke Busiku igituma ngo ndabavuze ugiye kurabasa abantu barebare cyane yego n'abantu ubona ko bafise talent wavumvuga igituma mvuze babiri kuri iyo poste ndabivuze ko hariho barebare babasumba mugabo wo kubera tara bafise ingufu zabo bafise naho ari bagufi barazikoresha ukabona ko bashoboye ego nawe Elsa dupangire batanu biwawe ari nkaho wo guha equipe nationale ati inguye coach batanu ushira mu kibuga batanu urahera mu bahungu uje no mu bakobwa reka dore kwa bakobwa bazi abakobwa nko mu ameneze yacu vraiment ndabemera cyane bagazeri babiri inde na Elsa yego niba uvuga woshiramo nabashiramo kuri ere umva ni kubera mpabasanga mpengamiye muri gazere gusa uvuga ati rero national woshiramo gazere hari yabota gukompleta mugaya yabota gukompleta batanu batangura bari gazere gusa oya twapfana reka tuje mu bahungu hoho ko tawukiniramwo turabe awushiramo mu bahungu Menewe umumene nka Jean araze kumena afashijwe nande bashijwe mu bahungu barakomeye benshi aje na beya bebeto no aramena nka bebeto muri ego warizi ego amakuri yele nkashashirayo Ishari na Alvin nansi kwa mwibagiye najya numve ko mwibagira sirashaka mwibagira kuri pivot nawe nkashashirayo Paul abo batanu urumva yuko bokora ibikorwa bigashima ego tuje NBA naho LeBron Kobe uhenga byo LeBron Kobe je LeBron sidamufala sana ama Alvin uramwemera cyane reka tubaze LeBron Kobe abo je nakuze nkunda Kobe yego ncituma birimwo mu vyatumye hariho byinshi byatumye nambara nimero 8 mugabo Kobe ahanini vyarimo mugabo so kuvuga ko LeBron ntamukunda tubuze the goat umva ndi so kuri ugira umwami wa basket pour le moment ego pour le moment vraiment ni LeBron James hama mu myanya yose mu bihe byose nibaza ko birava bingora kuko sinaravya ama statistique cyane mugabo ndavye kuva natanguye kuyiraba ndabona ko quand même LeBron hariho akariko arajya gatonyi Kobe yego n'umurejande yego twese yaradukujije ndazi ko nawe nyene ariwe ari mu byafashije LeBron atera intambwe mugabo uravye ku myaka afise n'ivyo yikarakora ubona ko ari ku rundi rwego yego tuja kuri Michael Jordan twese turamwemera nabo turiko turavuga ndazi ko bamwemera cyane numva mengo niwe mpava nsanga nisubiye ko kwaya namwibakiye ari hejuru kubera mugabo igituma ndabivuze umwe wese bivana na periode yabayemo ego Michael Jordan periode we yarabarusha kandi twese turamwemera kandi twese n'umuntu wese no ngaha ugiye no mwibarabara bapfa kubona umuntu wese muremure ni ngo Jordan mugabo ugiye kuraba hajya so yari muremure cyane yarafise afise 1.98 ari bararehana ko gusa rero igituma iryo zina giwe twese ni n'umurejande bikwiye twese ari hejuru yacu gusa rero
twe kubera tubona twakuriye muri iyi periode y'ubu tubona LeBron James tubona ba KD bandi mugabo n'umurejande yego mu kurangiza hariho amatara menshi yo mu Burundi murabazi ba Giti kote y'abakobwa ba Gibert mu Rwanda bateye imbere niki cyatumye bashika hajya abubu bokora kugira ngo baje mu makungu baserukire uburundi neza mu nkino bo icatumye ni kimwe nagaruka ko kimwe wambaza ati abana bo bakwiye gukora iki cyambere na mbe nuko babikunda ikindi naco baremera amabwire y'abakoca bababwira hama barakora ibikorwa biratuma bashika hajya yego Elsa bagiti baragiye hariya mbega ko wabaye MVP mwaka uheze nawe vuba urabakurikira bon sinzi ahanini ino niko turi bloqué bo baronse ama opportunité baje gukina ahantu haza abakoci international bagashobora kudetecta amatala then baronka ingene bashobora kugenda hanze bon nibaza yuko umunsi byakunze amasota agasubira kuba ko ari abakinyi bazoshobora kugenda ko amatala aruzuye ni menshi ego nk'abakunzi rero ba basket ba gazelle abakunzi bawe afana bawe niki tukwiteze ko muri iyi misi next move bazoyibona bishasha agiye kuyibona tubitege ko ari championnat ari gwanyu bishobotse mugaza no makungu tuzitege gute bon ego ari tuko turakora kugira dushoye kuba ba mbere kandi ego Alvin abakunzi bawe tukwitege kwiki bo apana abakunzi ba Kerne bo ego nabi wanje kwera maze shika kuri urwego kenshi usanga ubufise abafana bagukurikirana mugabo jewe hanini ishira imbere Kerne cyane gusa kimwe abakunzi ba Kerne n'abakunzi biwanje cyangwa umukinyoro wese muri Kerne nuko turi ku kivi nk'abandi twifuza ko isezeze twaba ba gatandatu twifuza kuba ba gatanu cyangwa aba kane cyangwa aba kabiri twifuza kuba ba mbere mugabo ivyo byose ni ku kivi turiko ni ku bikorwa turiko kandi baza ko bizogenda neza ego bizogenda neza igikuru ni ibikorwa ishaka ego murakoze hama ku bakunzi bagakira Burundi mugira ico mwashikirije Mbe mvugana vya bindi vya subscribe urumva nifuza ko abanywanyi ba Agaciro TV bobandana n'abaza kuraba iyi video bogira subscribe kugira TV yacu ibandanye itera imbere ni si y'Agaciro gusa ni ya twese TV hanyuma mukomeze mugume mutera intambwe mu bikorwa byanyu mbega niyo twasubira kubakenera mu kindi kiganiro nk'iki muzotwemerera mutatugoye nkuko byageze je nibaza ko atangorane vraiment ndi ngaha aico nzobafasha naho kitoba ikindi kiganiro arico umuntu ashobora kubafasha nta kibazo murakoze cyane Elsa niyo nkuru reka tubabaze namwe abakunzi b'Agaciro TV Burundi mwabwiye iki mwakoze cyane kutwizera nyene mukatugisha ka interview nkaba nongera uko twabonye ko mushoboye mwakoze cyane nkabahimiriza nyene kuza mura promoting nyene abandi bakinyi nyene nkuko nyene yego ibikorwa mukora ni byiza cyane yego murakoze baze kugira subscribe comment ntibibagire subscribe comment na share cyane share nganira kuri hari kinavuze Elsa ku promoting abandi bakinyi nifuza ko turonse aya mahirwe yo kuronka mwe mukaturondera mukadutumira tukabitaba nifuza ko vyoba ku bandi bajwere bose n'andi ma TV n'andi ma television yofasha kuko ubunye muri iki gihe tugezemwo ama television n'ama réseaux sociaux niyafasha guteza imbere umuntu mugabo twavuze kuri kote ya avantage umuntu ko yotera imbere mu promotinga mugabo naho nyene harimo akantu agahaze ari abana bo usanga bamatirite ugasanga bitumye bacabona kumengo bari ku yindi niveau yindi bagaca bituma reka go travail gusa hanini mwoterera cyane mwebwe nimwe mufise ikibanza gikuru mushikira benshi n'ibibazo dusanga duhura ibiki mwebwe mugiye muregera abantu vyerekeye
surtout muri sport muri basket bakaza baratanga umuco televiziyo dufasha cyane yaba mu kote administration gutanga umuco canke mu biki no mu bajwere cyane cyane ntimuze murabe ngo nkuko nibaza ko ryari rya mbere mwegereye ngo jewe Elsa ngo kapiteni biki ngo kwegera n'ujya mu peti mutoyi akabona ko muri basket afise ikintu kinini afise kandi abona ko afise abamushigikiye kandi bikamufasha atuma atera intambwe nico nashaka guterera. Ego murakoze cyane. Reka rero nongere ndabashimire kuba mwitavye buno butumire mwakoze cyane. Nkacamenyesha n'abakunzi b'Agaciro TV Burundi iyi ni intango basketball y'u Burundi igiye gutera imbere mugiye kuza murabibona byose murakoze cyane mukaba mwari kumwe na journalist Gael Muryango ajeje ibya sport mu Gaciro TV Burundi murakoze.